iyo namenya kweri simba erega mugenzanje ivyo atubwira nivyo ati gutari ivyo nukugomba tukiyakira ubujuju twabugize mbere kandi iyo namenya iza ingorane wayibonye ingo rero tuje hamwe twicare dutekereze bwa busutwa bwahari tubuhebe arico tubona twarakibonye kweri urakoze no kuduhanura burya rero reka tugere urakoze kandi ugira umunsi mwiza njye reka ndabaherekeze yego Sawa. Arenga. Yego. Mama nizeye ko wiriwe neza. Ego niriwe neza. Vrema yanje ndashima. Mbega nibikikuza twenga. Opi mama. Abana wa muhungu umwe nige yakuza ngaha anyemvuye ku ishuri banyirukaniye minava ndamusanga. Ndamubona. Laden. Muraho twagiye. Miso utatembera arangurira utuntu twinshi. Ye numva nezerewe. Kandi mama Ron yanamaye nakanda kuzanira. Kanuzanira agaki. Nanje sinze kari ko gusa inge basi ndaguye nawe wirabira. Ego bizanira. Hama mama nje hari ibyo ngiye narimo ndakora. Reka ngenda bibandanye we turasubira. Ugiye kubibandanya turasubira. Okay. Kyo. Amwe nzoca ndayereha minervare yiwe kwishuri. Ayandi. Ntacho. Nzoca ndayakoresha imirimo yo mu rugo. Ego. Uyu mwana arakoze ariko ibintu binteye amakenga. Gute ujya muhungu Laden yogira ikigongwe cyo kwiyumvira gufasha twebwe. Gute kwiyumvira gufasha umukobwa wanje. Oya. Kandi jewe nakeneye abahungu bikwega ku mwana we wanje. Ibi bintu sindavyumva.
turaganira yego kandi urazi ko kujya kuba ngaho iwanje katamusi n'umwe twari bwaganire yego me yego hanyuma rero aho nange ne waje kuba ngaha uri umwana muto cyane uri mu buzima bugoye ariko ubu ndabona ko biragenda neza ntabwo twaye muri garage none kugira usange uri mu barabara byagenze mama nukuri cyera gushimira cyane bose kweri kubera wambere umuvyeyi cyane ujya ubuzima bwanje n'ubuzima bugoye cyane gusa ndashima ukuntu mwandeze nkiri mutonya umuntu andi mayibobo mbere muranantwara no muri garage birashikandagira no kwiterambere ko narubatse inzu mfise inzu bayicu ndakibashimira cyane ko mwambereye abavyeyi warubatse neza uri umusore mwiza rero none uzoje kunyereka iyo nzu hanyuma rero abavyeyi bawe bariho cyane abari kugera iki gihe atanu baraza kubaza ngo umwana wanje bite abavyeyi banje nagiye kubabura ndi umwana muto cyane uko byagenze muriko murangatariya ndavuze kugira mutarabusinye kugira turokora ubuzima burya ni hatari biragoye ibyo niko ndabona ni noma ndabera basinye ese ko ego hatari nuko ubuzima bwanje buhagaze mwana banje icyo nashaka kumenya n'icyo nukuri wumva amahoro wirengagize mwana banje byarakubayeko wihangana bishikira bose mama nukuri murakoze sho nzogerageza gukora iciza ntarabe ku kibi niba narakorewe yego hano rero wisange nk'umwana mu rugo bakuru bawe urabona bo baramaze gukura na kaminuza bariko barazimara ariko rero nukuri ndakwinginze wisange nk'umwana mu rugo nta ngorane n'imwe ikizokubakira uzumbwire ntaco nobaha kiretse imana yo mwijuru yonyene nizo bampembera ko mwambira abavyeyi kugeza n'ubu mukimbera abavyeyi mama nukuri jereka nongere ngende muri shambe abiko nogorora n'impuzu nimwe tubaza turi kumwe
ko mwambira abavyeyi kugeza n'ubu mukimbera abavyeyi. Mama nukuri jereka nongere ngende muri shambe nabiko nogorora n'impuzu nimwe tubaza turi kumwe. Maisani wanje wimva gute kuno mwanya? Vraiment ndumva nezerewe. Sinumbuno bibwira. Nanje rero sinzokwigana gutera intobo. Oya. Misi yose nzohora ndakwiterera intore. Ego. Uziyo turi kumwe. Haha. Nta gushaka visa yo muri Amerika. Kuko wewe nturi nk'aba bandi baza mu rukundo biyambaje gukandambiri. Oya. Urasi cyo gukora carico. Vraiment murakoze cyane. Umunezero unteye uyu munsi. Mu buzima bwanje byanshikira gake. Niyo mpamvu ngukunda kandi cyane vraiment. Urukundo rwanje nawe narubise ku mutima ho rutazokononekara. Bibi ivyo birashoboka gute wafashe urukundo rwanze ugarwanika ku mutima wawe? Ya birashoboka kuko niho rutozoshikirwa n'inyenzi canke imbeba ngo zigonone. Bwira bwanje urakoze cyane. Nanje nagukunze umunsi wa mbere kubona. Ico ndakwemereye zogerageza uburyo bwose bushoboka ndakwerekane mu muryango babe ko nakonze umukobwa adakunda ifaranga kandi cy'umutima ukunze isako zisumba inyama. Akaza ku burya akaza kumuhizi kandi kuzikana mu kuziriritsa sivyo none? Vraiment murakoze cyane kandi agushimiye. Sindana kwifurije ngo ukurwe amafaranga. Oya. Ikintu nzokora nzogerageza uburyo bwose imisi yose tuzoko muri kumwe nanje zokusogongeza ku mahondo y'urukundo. Vraiment murakoze.
ndifuza ko urukundo rwanje nawe goshika kure kure hadashikirwa n'abansi kandi ndagusabye mu rukundo rwacu tugire gushishoza no kwitonda kuko urukundo ni agapiripiri rurababa cyane gusumbya agapiripiri. biri no muri bimwe Yesu yazize kandi n'abavyeyi banje biri no muri bimwe bazize umwe urukundo. ahubwo tugenda duhindura ubuzima mana ni igiki twe twoba twarakoze kugeza aho twibagirwa bigeze no hose. ahubwo ndibutse reka ngende kuraba sheri wanje numva nanamukumbuye. Pena haja. Haya ndiboneza. Shikatu nyarutse. Maze vipi? Safi. Muko bye? Safi bro. Akarabarembeje. Kabisa. Tipo. Vipi sasa? Yana fresh. Meze neza. Ndashima kweli. Hadi boss. Tsilega. Yewe nakarakurembeje muti. Ego. Amengo no munsi urangira akantu. Mbona tembera hano opo. Ewe umve. Ngiye kujya fire jya hajya. Nta ngora. Safi. Dore uzajeho. Ndayikurukaye. Awe ubonye kadoye ntucoranye n'uko neza. Ewe. Antiye kwa kupisa mani no. Ngiye pisa hajya. Ama ucuza umbwira umuntu yaguye ino kadi. Kaize nejeho? Ni wenye. Sawa. Serio kadibuye. Halo fund. Na umanuka ni imbere igarage kwa daddy. Ari umuhungu adanaje ari muri garage. Adanaje urumogi wa kokayini ibintu nyene bitemewe n'amategeko nawe uravyumva. Raba nyene manuke. Iyi message arabayisoma. Uyu muhungu yakabaciye kashimira Imana kuri Imana. Aho nyene ari imbere ya daddy nyene ni hari uje cumusanga kandi muri vraiment munyaruke aho ni sawa. Okay ego babona ino kado wayinzanye ntawonzi kandi n'uwahinduke ntawonzi ariko nta ngorane ni nakajyo keza mukozi wanje kugira turabe akantu kari muco tugasangira sibyo none fundura turayiga bayarungira. Banzo rikifatira hari message numvise. Senda yavyari ivyo message
Ego. Afani nibiki? Nibiki Fungura ije ni kado banzaniye. Urahagaritse. Fungura turabe. We musore fungura turabe. Fungura. Fungura turabe ibyo nibiki? Afande ntihagire ico yikoze. Nabanyene. Fungura turabe. Fungura turabe. Dose wa We musore shira hasi fungura turabe. So wahinze no kwa. Fungura turabe shira hasi shira hasi. Shira hasi turabe fungura. Yewe gaye urahagaritse kumva z'amatohoza. Tugende kwiro by'inyamira mabi. Tugende. Nada. Ushira hasi. Ushira hasi. Kumva z'inyama. Hasi. afana wabirize. Jereme hakufata naye basi kuri police. Habe kuri police. Umutware buke. Agro. Uzane. Reka kufata nabi reka kufata nabi basi. Isiyo. Isiyo. Fungura turabe. Yasiko kayibintu. Ije nibiki? Tugende bana. Shiramo. Sha. Tugende. Umurasaza akarenga Tugende. Mawuce. Kazi wamaye nagakoze. Uwa mpunga ari mugashi. Ari mugashi. Yego. Sawa. Umviriza. Ubu nyene mwuno mwanya nta mahera mfise, sivyo? Ariko wihangana ndindira ukwezi kumwe. Tuze ko yatoroheza ukwezi. Ukwezi? Itumuvuga abasimisi 3 ukwezi kose. Ninga nashugurishije mu mutwe n'uri. Mve, aho ndiko nkubwira ko ariho nzoba nayarose. We ihangane. Mawuce ukwezi niko nini kabisa ivyo. Yego gaye bazituma ukorora basi yo byapfuma. Nanje ndakubwiye mu kwezi kose ko ariho nzoba nayarose. Niwaza ndakwemereye ntuzoyabura. Nzogibira janye. Akazorengako. Jakazi ntagukorera ubusa. Reka ngende. Kaga hungu rade ni kari mugasho. Asha. Jewe sinkeneye imimenyerano y'abahungu ku bakobwa banje. Oya. Kagasho inkirano ndiri kuntu yarano bakicireyo. Ego. Mbiriza reba hungu. Hari agahungu kitwa Radeni. Singe kankundi umukobwa wanje. Nanje singeneye imimenyerano umuhungu ku mukobwa wanje. Sivyo? Nkeneye rero tuvugana kari mugasho. Nkeneye ko mukarangiza. Sivyo? Tukishira mugasho twe. Ego mukarangize. Kandi hariho umuhungu bakunze kugendana cyane. Ari wowe wene kundangiriye inzu. Twero tugomba kumenya ko gahungu. Aho gahungu bagendana cyangwa gahungu kari mugasho. Ako bagendana? Ako bagendana. Ako bagendana n'agahungu gutiki inzobe kagufi kari mwayene nyene, kudufyeri. So ngaho rahejeje twigibisege tuzogikorera ntangora. Sawa. Zero wetu. Wetu kira tuwakazi. Kandi kazi tugira tuguhe bisaba ko gakora. Karuka gakuru gakunze sivyo? Urazi mu isi twe tubayemo. Udafisa amahera na kintu na kimwe umaze mu isi madamu matu. Uravyumva? We rero tugira gazi idiri tugira tuguhe. Nyo kufikira wa mugenzi wawe Raden. Ugiye mugasho. Ujya ari mugasho. Ujya nyene. Urumva dushaka ko apfira mugasho. Vyumva gute? Uravyemeye? Bo. Nkuko bivuze. Kwinose ata amafaranga ufise. Uruwanyuma ndabizi. Nyene nta nakadufise we. Kuko nanje ndipfuza ko nomera nk'abajya abantu. Imodoka ntemberamwo nkabaho neza. Je sikigoye. Ukimara akazi
iyo modoka uvuga urayifise mu mahera ukorera okay umviza rero abwiye ndamwica gute umviriza rero turaguha idabu uzoshira mu fumu wonja uzomushira mu gasho uravyumva nta kibazo kandi rero ivyo bisaba bizobe ibanga nibanga ryacu nawe uravyumva kuko ukigambana tibura bizi twebwe akazi dukora mviriza je ico mfana namwe niki ni noti mani byo turabizi cyane rero kubivyo akazi mu mpayi nta ngorane gira imiliyoni 12 hama akazi kandi nushaka amahera 12 ku muntu ugiye kwica erega ni nteo kwica igitungwa uyibura ko bigoye sikufa kwica gose urunyegede honyora n'umuntu ubiriza ati katugeze 5 kuko ndazi ko atamero yakabakaba menshi 5 uravyumva aho rero kwizo 5 tugira tugoye tuzoguha uko ubu twumvise ko akazi wagahejeje umviriza rero ayanyuma kuko nakazi ngiyemo singiye kuri umupira ni ibintu ngiye kuri amaraso y'undi muntu kandi mwe ni mugenzi wanje ariko ndemeye ugira iki kumwica mugabo nawe nibanga giwanje turumvikana ku mafaranga turumvikana nta kibazo nimugira 8 zo ni zanyuma 8 kwirihanga kandi urazi yuko ujye akenshi abagatu ziruza kubw'ivyo kuvyakubaye ko twese nta n'uwo bitababaje wihangane ushimutima hamwe none se ubona ubuzima bukomeza mu byaro Tibo kwisuni kwihangana sinzi nanje mwuko kuzimu ngo nzokuva mu gute kuko nagiye kwikangura nange mara kwisanga Tibo gusikimbabaza ni kimwe urazi ko negeze kukubwira yuko kuva mbaho nagiye kubura abavyeyi ifise imyaka 5 kugeza n'ubu ufise imyaka 20 ningahe sindongera kubona abavyeyi banje Tibo ntuze wizera umuntu umwimarira ko uwo gaze ko mugenzi wawe azohinduka umwasi wawe Tibo sinzi icatumye kinzana ngaha gusikimbabaje ni kimwe sinzi umukunzi wanje ngo arihe kirambabaza kuko umunsi bafata baza niho wariri urabizi kandi wewe n'ubundi wabonye makuba yambayeko ni kunsengera kugira Imana tworoheze ubuzima kandi ni wihangane naho umukunzi wawe ndazi Imana imushora byose izongera ibikore mungere mubonane kandi azi nawe yarabaye kuko niho yari yaravyiboneye naneho nari naravyiboneye ariko nizere yuko mu minsi mikeya ugiye gusohoka kandi bizocamo kubw'ivyo rero nari nshenga n'umugenzi nkuze nano gakati niko narose mugenzi nyihanganire Tibo no kurakoze muga gusa ku buzima bubije naciyemo Tibo sinifuza mu gukora ibibi nabikoze ego ndabizi ariko nifuje kubiheba musi wa mbere mpana n'umukunzi wanje byabaye ngoma yuko mpeba ivyo naciyemo kandi ngo buzima bubi naciyemo nifuza gukora neza gusa no kurakoze cyane urakoze cyane gusa icyo nagusabye ni kimwe komeze kumusengera tore ko tuva mu kuzimo bo je kuvyukuri ngiye kubikora nta amasengesho tuyama ku misi yose kuva nyene tukivuka turasengera abantu kugira ngo bahinduke abandi Imana igira iki borohereza yeje kubw'ivyo reka ngende mba tundi tuntu nkora muhira nkumbura Imana yampa kandi kanya nzoha kuraba kandi nkuze kwihangana ego bishikira bose Tibo no kurakoze ego sare musigara urakoze komana ko kujeni kuna ziki sio kuzimu gamana jinzo kuva mu guti ego ndo mucuruzi kandi ndabizi mana nifuje guhewa ubuzima bubi nari ndimo kuko bwa buzima bugoye cyane ariko kuba nagiye kwisanga ngaha mu kuzimu sinzi icyo nzira
ako umuntu gute ashaka kungambanira koko sana ngorane mani bari hose kanye kano gakate tibo yanzani nta kundi ivyo tibo yanzani ni biki Adeni wagambaniwe bisaba ko usohoka mw'impwimba cyo kurasa ikindi nuko uvyuka mu gatondo ucumira umupolisi kugwaye kugira gutware mu bitaro maze ugira mu bitaro nza kuba namaze kuharenguka igikurikira turakimenya icukora wigwaze kugira gutware kwa muganga yago zona maji banyakubaha twebwe ikitugenza sikindi ikitugenza dusanzwe dukorera umudokiteri yitwara kwanza bariko turavugana ningi banyita Eric Eric okay abasanzwe nkorera umudokiteri yitwara umudokiteri akorera nka mu karere iwacu nyene umudokiteri akaba afise na farumasi nganye ne mu karere iyo farumasi nayo ikabidandaza imiti yataye garanti Imana yambwira ni vyiza cyane hama uwo mudokiteri nyene asanzwe akurayo n'inda z'abana babigeme ku bitaro vyiwe harafira abantu benshi umva ko bw'ibyo twari dushitse ngaha kugira turokore ubuzima bwa benshi bibaye ngombwa natwe twagirwa n'amakosa muzodukurikirana aho kwanza biga woshobora kufise aka contact kiyo akanimero kiyo cyane rwose banyakubaho kariho waza kugira akanimero kiyo banyakubaho niko kaka abona ngaha hama ucumbira naho akorera birashoboka ushaka kumenya nakorera akorera hano nyine mu karere sita ok ça va bon hama none iyo basanzwe bafise n'abandi bakozi cyane rwose bamukorera cyane rwose ushaka kusinka amazina yabo bibaye ngombwa abanyakubaha mukadutuma ko bose tuzobavuga neza cyane okay bon we rero ari sawa cyane sivyo cyane rwose kubwo rero ahugise neza hama namenye mugiye ingorane umutekano wanyu dusoma cyucungira nicyo kigejwe sivyo cyane rwose murakoze okay sawa ntangorane tuzosubira kinaco twe nkatwe nkajeje umutekano ico kintu uzokikurikiranira ntangorane sawa murakoze banyakura navise mu gatondo numva ntameze neza mu nda nkoramangati
mugani iyo ngiye gusoba amaraso mbana n'umuntu ntameze neza byatanguye ryari byatanguye ejo mu gatondo arakina ari muri medicine femme umuntu arabye cyane byose sinzi ko umusanga kumura kubazi ku bivyerekeranye n'urya mudamu usanzwe umupangishije hariya mu Kiswahili urya yitwara mbo none ese ushaka kumbwira impamvu batabana n'umugabo wiwe je kwa kweli ndakubisha ko yaje ansaba inzu nta bintu byishigeza ambwira numva rero nambeshe noneho yoba yarababwiye ikomine yo aja avamo kwa kweli aho nta nakimenzi ego mugani nimba ibyo wowe ushaka kuba wo mumenya ko ndashobora kugereza nkabikurondera nta kibazo akuvima nashaka kumenya si umugabo wiwe yoba hari oya je aza niwe yansabye inzu si umugabo yayinsabye yansabye n'umugore ndamuhaye inzu byagaje ntize ndamubaza ntaco ariko byokunda ko uzokimbariza ego hama mutama ndakubaza none ko mingura mu ndacane hari ingorane nta ngorane ni ikintu gisanzwe sawa nta kibazo je nzoga amakuru nta ngorane okay ça va sawa
ibice 99 kwijana vy'ivyo wagirizwa basanze bikwagira. Kuri ubwo rero hatwajije umutekano twahisemwo kugushira mu kasho hama ibisigaye ikurikiranwe na sentare. Nyakubahwa nta kuntu basi nyakubahwa nugira akantu nyene nyakubahwa urabibona ra adisisyo ngaha afande. Yes sir. Chuti namwe bakunzi mubandanya gukurikira ibiganiro vya Iwacu National TV turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Ubashikiriza no makuru ni Yvonne Ciza. Ingingo nkuru zigize amakuru yo kuri uyu muhingamo tuyahereye ku makuru ajanye n'ubutungane. Umufasoni yitwa Rahawe mu karere ka Kivu yafashwe kwigenekerezo rya 5 gitugutu umwaka wa 2020 kuri uno muhingamo yakatiwe urubanza rw'umunyororo guherayo ku vyaha vyamwagiriye vyo kwica abantu batandukanye harimwo n'umugabo wiwe. Amakuru twabateguriye agarukiye ngaha giraho mwubahwe na Gahwane. Ariko ma ubu nyene mama bamuciriye umunyororo wo guherayo. Mbeho Megane amerewe gute? Mana kuki ibi biriko birambako? Uko biri kose negereza gusubira muhira.
Sita no kuri murakoze cyane kuba mudufunguriye. Ariko niyo mwadufunguriye kweri burya naje kujya ngaha nta mafaranga afise. Ugenda gute kugira uze mu restaurant amafaranga ufise? Ego birashoboka cyane. Je byambayeho. Bishikenza kujya ngaha ati amafaranga afise. Bitewe n'impamvu runaka nagiye mpura nazo. Bico bituma nza kufungura ngaha kubera ati amafaranga. Nivyo yakugendeye gute? Cyukuntu byagenze nza kugera mwaka karere. Nahashitse ari guhunga kujya naje ntokagasho maze ugera ngaha ndarandira nico nkora ndakibura ku buryo yuko kuno munsi numva yuko ufise inzara nyinshi bishobora ngoma yuko ninjira ngaha muri restaurant kubera ata amafaranga afise aho gusa ico nasaba murabo ukuntu mwoshikiraho mu boss mumumbwira ikibazo no bafise nukuri mwamukozi kuko je nta n'amafaranga afise Osha nta mpamvu yo kugenda kubibwira umubosi ahubwo ndakurihira murakoze cyane kweri kandi anezerewe ego ariko site uretse kugenda gatonye nukuri mwakoze kubera muremeye kuturihira kuko nta n'icumi nari ifise ariko rero maze kugera hino je dossier nari ifise dossier yo kumpigisha rero biba ngoma yuko nsubira iyo naje mva gusa nta mafaranga y'itike fise ahubwo naganda gusabe nimbuzi nk'abagenzi b'abari ngaha ushaka kunguranira basa amafaranga ukanyize ukimukanyizera ukangurana amafaranga y'itike je nkazote basi ndayakurikira muri mikashi ukuri mwamukoze cyane none wewe uruwahe je burya ntuka mu ntara ya Muyinga niyo naje mva Muyinga ego yo nanje shana yise gahunda yo kujayo ego ahubwo nje mbona woshuza tukajana hama Imana igufashije ukazoyaronka nyene ukazoyanka nyene none wowe uzobugiye he nawe uzobugiye Muyinga nje niyo mvuka nawe uvuka Muyinga none uwemeye ko tuzosha tujana kugira basi uzomfashe undire naho gatike nitwagerayo nzora bukunda yagusubitsa nta kibazo murakoze cyane gose sinzi yuko gusa jewe na ejo byasansubiye navuye nyene mu ntamo yinga sinzi yuko namwe naye nzogende ejo nyene rero ikintu mbona cyo baciza nuko namaburi buri twofata nka bisi nk'iya saa 3 kuga dushikeho kare nta kibazo ego murakoze cyane gose
Mugana. Ni sawa. Yep. Amakuru y'imisi. Ni buke. Wihangane. Ndabona umengo mino misi usa n'uyigunze. Eko uvyihanganire kuko kuviye kuri mama wawe ninushikira bose. Rero ukuguma wigunze no kubuzima bugira iki ubuzima buhinduka hamusanga nawe ubwawe waheze rero kubw'ivyo ni wihangane izohinduka muragize neza no kunyanganisha kandi muragize neza no kuza nko kudukubitirako ko kuva mama bamufunga nta muntu n'umwe yabwigaraza ngaha iko wowe wigoye urahashika Imana iguhezagira cyane. Yego burya bavuga bati inshuti nyayo ibonekera mu magogwa. Legend inshuti yawe ya hafi kuko ikizokwako cyose je ndahari vraiment. Ndari nk'umuryango wawe ndari nk'inshuti yawe kuvyo kwintugira ikibazo. Kandi ahubwo ubarageze yaho ushobora kwawo kwiga ingene ushobora kwawo utera imbere nawe ukaboneza nk'abandi. Rero kubw'ivyo wihangane. Hama ikindi nimushobora ari mukuza mu minsi mushiri wawe uvyizere vuma kandi azikubuza ngo uzogira iki uzogenda neza yango baza ibintu byohinduka sapre amasinzi sinibaza bra umwana n'umwanya arashobora kuza kandi azi ibintu bizemeze neza uzovyishimira kandi uzohinduka Megan. Megan. Gute. Aber was? Nadine. Megan nibiki? Megan. Liza. Nibiki? Megan nda. Nadine. Nibiki? Nibiki? Mama baramukunze Rita. Naramenye. Nje gituma naje. Rita. Megan muzigute. Megan. Lizo muzigute. Rita ni mutawa wanje. Sa? Tibo. Ikimbereye gisa. Niko ngiye gushika ngaha. Ari umukobwa yanzanyiriza ariko kiriko kirantangaza niko rero arota avuga ngo Megan nakakurira n'ihanga Ito mama baramupfunze Liza narabimenye niyo mpamvu naje kama Megan ni wihangane reka kurira mama yari umuntu mubi Megan mama niwe yishe papa wacu Ito byivuga aho wabikuye mama yashaki ikiza mu kibi kandi atakiza kiva kwa shetani mama reka amategeko amufate ngira zoza yarihanuye hama nawe nyene ugiye gutangura ubundi buzima bushasha Megan ko wamenye yuko yari mutonya wawe hari amatara acitse muri jewe burya tuzinana cyatuzanana ngaha je sinanzi kagiye kwa mwene wabo dukundana hari byinshi naguhishije Liza ndagushimiye kubungejeje ngaha twari tutazi urafasha kuri byose burya Liza jenge naguhunga nagiye nkundana na Megan ariko imyaka yose twakundanye hari byinshi namuhishije
Megane burya gisho babibwese icyo nabikubwiye burya inzu mwabamwe yari inzu yiwanje mugakugeza kwisa singenze nakugaragariza yuko iyi nzu ari iwanje kari cyo utahura ukamenya nuko ababyeyi bawe aribo banyica ababyeyi banje ariko nzogerageza gukora iciza ntarabikuka ibi nakorewe Tibo kuba nkiri kuri iyi si byose wabisizemo uruhara nari ngiye gupfa ndibwe n'inyamaswa ariko warahandokoye Tibo icyo nakwemereye niko nzogerageza uburyo bwose bushoboka ndagushikane kure heza Liza icara utuze burya hano washitse tugiye kuba mu nzu twubatse Megane icyo nagusabye imbere ya mutonya wawe wokomeye ko tubana kugira abantu nabo Tibo na Liza tubandanye ubuzima bwabo Aden ubwa mbere na mbere maje kugusaba imbabazi ku bw'ababyeyi banje ibi byose ni mama yabiteye ariko ndakwinginze umbabarira kuko nanje sinarinzi ibyo ari byo hama ntugire ikibazo genda utari kubana nawe Liza urakoze cyane zamura ikiganza